Niteka n'umunezero ntangereye vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu ari nayo yanyu Muhuza TV n'umwe tugiye kubageza ko amakuru ariko avugwa ngaho mu gihugu c'u Burundi. Mwahe ikaze rero aho woba uherereye hose abakurikirana amakuru n'ibiganiro vyacu bari mu bumanuko, mu buseruko, mu buraruko, mu burengero, abari hanze mbeze igihugu c'u Burundi, mu karere ka Afrika y'ubuseruko ndetse no makungu ya kure mwese. Muri ano makuru ni vyinshi tuza kubabwira. Hari umugambi leta yateguye uzoshika mu mwaka w'ibihumbi 2025. Kuri ubu rero hakaba hari abarundi bagiye kuronswa imfashanyo ingana n'amafaranga y'amadolari y'abanyamerika 200. Nako kandi hari abadafise amatongo leta yoba igiye kuyaronsa. Ni vyinshi tuza kugaruka ko muri ano makuru kuri kubirabana nino nkuru ntimuze gucikanwa. Reka imbere yuko tubageza ko ivyino nkuru reka tubanze tubabwire kubejeje kubera mu gisagara ca Bujumbura. Imodoka yunguruza abantu irahiye iratokombera mu kanya gato gaheze muri ville kuri Avenue de l'Amitié. Mu kanya gaheze nk'igihe c'isaha 4:45 kuri uyu munsi igenekerezo ya 15 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2023, aho imodoka yunguruza abantu bakura ku gituro cyo mu gisagara hagati ibajana ku isoko kwa Siyoni yadutsemwo umuriro igeze kuri Avenue de l'Amitié neza neza imbere y'iradio Isanganiro. Abanyagihugu bagerageje kuzimya bakoresheje za kizimyamwoto zo mu yindi miduga bakoresha n'ivu, ariko bibata kuwa amazi imodoka iruhira gusha yose ari umuduga wo kuzimya waciye uhashika uca urazimya ariko imodoka yatokombeye yose. Nkuko abayirimwo tangaje ngo babonye imodoka yizimya bariko baragenda bashitse aho nyene yahiriye ngo niho rero babona haduka urubeya baca bavamwo biruka abandi baca mu madirisha. Imana yakinze ntawasize ubuzima canke ngo ahakomerekere kuko abari muri uyo muduga baciye bawuvamwo n'ingoga bose. Mu yandi makuru kandi nk'uko nari mpejeje kubibabwira, yoba igiye kuronsa bamwe amafaranga angana n'amadolari y'abanyamerika 200, abandi ikabaronsa amatongo ku batayafise. Ese abo ni bande? Aba ni impunzi z'abarundi ziba hanze y'igihugu c'u Burundi, harimwo ababa mu gihugu ca Tanzania cane cane ndetse n'ababa mu bindi bihugu bibanyi. Martin Niteretse umushikiranganje mu vyajejwe harimo intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano, ivyo yabishikirije mu gihe mu nama shikiranganje yakoranye aho leta yafashe umugambi wo gutahukana impunzi zose z'abarundi zivyifuza ziri hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi. Muri uyo mugambi rero uyo akaba ari umugambi uzoshika mu mwaka w'ibihumbi 2025, ngo uzoba ataremeye gutahuka mu gihugu akazofatwa nk'umudiaspora akazoba atacitwa impunzi. Rero abarundi bahunguka badafise amatongo ngo leta nayo yoba igiye kubafasha kugira iyabaronse. Ni mu gihe hari haramutse haba inama igira 23 ihuza ibihugu vy'u Burundi na Tanzania hamwe n'ishirahamwe HCR rijejwe impunzi kw'isi. Umushikiranganje mu vyo ajejwe harimo intwaro hagati mu gihugu Martin Niteretse yaramenyesheje abaraho ko leta y'u Burundi yiteguye guha amatongo abazohunguka batayafise. Ico gihe kandi yanamenyesheje ko ikomine bazoburamwo iryo tongo ko bazorirondera no mu yindi komine. Kabaye n'akaryo keza kandi ko kwiga ko impunzi z'abarundi ziri mu gihugu ca Tanzania zotahukanwa, mu gihe ibiharuro vyavuye mu cegeranyo c'inama ya 27 y'umurwi w'abahinga ku bijanye no gutahukana impunzi vyerekanye ko ibice 94% vy'abo barundi ari abarimyi, muri bo 82% nta matongo bafise. Kubwa Martin Niteretse umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu
yarangije amenyesha ko leta igiye guhimiriza izo mpunzi kugira zitahe mu gihugu cabo. Nayo Jumane Sangini, umwunganizi w'umushikiranganji w'intwaro y'agati mu gihugu ca Tanzania, we akaba yaramenyesheje ko ico gihugu kizobandanya kiba hafi y'izo mpunzi. Iyo rero imigambi iriko irashirwa imbere cane cane irabana no gutahukana impunzi z'abarundi ziri mu bihugu bigiye bitandukanye, mbere ko mu nama shikiranganji yakoranye kuwa gatatu w'indwi iheze irongowe n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye, batangaje ko ubutazotaha muri ico kiringo co kuva ubu gushika mwaka w'ibihumbi 2025 azofatwa nk'umudiaspora, azoba atagifatwa nk'impunzi aho azoba aherereye hose, yoba hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi, yoba bari kuri uyu mugabane wa Afurika ndetse n'abari ku mugabane wa Buraya. Nanone reka ano makuru yacu tuyabandanirize Bujumbura, aho umugore yaraye yishe umugabo wiwe amucumise imbugita mu mutima. Hakaba hari mu ijoro ryo kugenekerezo ya 14 Rusama uyu mwaka wa 2023, neza muri quartier Mirango ya kabiri kw'ibarabara bita ku Bafaransa, aho ni muri zone ya Kamenge, komine Ntahangwa, muri meri ya Bujumbura. Nkuko vyiganwa n'ababanyi b'uyo muryango ngo hari nk'igihe c'isaha 3 z'ijoro zirenga gatoyi, aho uwo mukenyezi w'uyo mugabo yarayitavye Imana, yatasanga umugabo wiwe mu nzu. Umugabo niko gushwana n'uyo mukenyezi amubwira ngo nasubire iyo avuye ntiyoza aremera ko amutahira ko ijoro. Muri ako kanya ngo umugore yarabwiye umugabo ngo namureke yinjire canke amucumite. Ababanyi bumvise ivyo gucumitana niho batabaza mwene urupangu basanzwe babana ngaho nyene, bakiza ngo baje gutabara, basanze umugore yamaze kumucumita imbugita yo mu mutima. Ubwo nyene umugabo aca aracikana. Nkuko abo basanzwe babana babandanije babitwiganira ngo uyu mugore amaze kubona ko umugabo apfuye ngo yaragerageje kwiruka, ariko baca baramufata atarashika kure, baca bahamagara abajejwe intwaro n'umutekano bafata uyu mugore. Ubu akaba apfungiwe ku biro vya zone Kamenge. Wapfuye nawe baca bamujana mu buruhukiro bw'ibitaro vy'abasirikari mu Kamenge. Amakuru ava ngaho mu kibano hamwe n'abo bari basanzwe bakorana n'umuhisi mu kazi k'ubushoferi bavuga ko umubano w'uyo muryango utari wifashe neza cyane, kuko vyashika bakaza barashwana kenshi, ngo naho bahora baba mu Cibitoke baheruka kuhimuka bivuye ku makimbirane nyene, aho uyo mugabo akaba yari yagiriza uwo mukenyezi we ko yoba arenga ibigo, bakaba bari bafitaniye umwana umwe ari mu gukwiza imyaka 2. Mu ntara ya Rumonge, umukuru w'umutumba yahagaritswe mu mabanga azira ibiturire. Pascal Ntakirutimana yarahagaritswe vy'imfatakibanza mu mabanga na musitanteri wa komine. Yari umukuru w'umutumba n'intago muri komine n'intara ya Rumonge mu bumanuko bushira uburengero. Yabogojwe muri ayo mabanga ku munsi wa kabiri w'indwi iheze. Yagirizwa gushira abatabikwiye ku ntonde z'imiryango yategerezwa kuronswa amazu, kuko ayabo yatewe anasiturwa n'imyuzurira y'ikiyaga Tanganyika. Uyahora ajejwe intwaro ku mutumba yikekwa ko yoba yarariye ibiturire. Ayo mazu yari yubatswe n'ishirahamwe Kopedi, yari hagenewe imiryango. Amazu yayo yasituwe n'imyuzurira y'ikiyaga Tanganyika. Nubwo biruko abari muri ayo mazu yahawe barajingitwa Michel na Eveline Vyizigiro, amazu y'abatigeze atwarwa n'iyo myuzurira, niko bivugwa n'amasoko yacu atomora ko abo bantu babiri bahaye ibiturire uwo yahora arongoye umutumba. Musitanteri wa komine yaciye ashiraho umurwi wigenga ujejwe amatohoza, waciye ubona amanyanga yakozwe n'uyo mukuru w'umutumba kubw'abanyagihugu. Augustin Minani, musitanteri wa komine Rumonge, yaciye amuhagarika vy'imfatakibanza muri ayo mabanga. Umutumba ubu ukaba urongowe na Esperance ndiwe n'umuryango wo mu kurindira ingingo y'inama ya komine. Uwo mukenyezi akaba yari uwugira kabiri ku rutonde rw'abajenama batowe kurongora umutumba.
mu mwaka w'ibihumbi 2021 abanyagihugu bo ku mutumba Minago bariyamirije umukuru w'umutumba ariko atoza amafaranga ibihumbi 15 ku muntu umwe wese, yasigura ko ari ayatangijwe kugira ngo baronke imfashanyo ya PAM ku bakozwe ko n'imyuzurira y'amazi, ariko nta gitasi ayo mafaranga yatangirwa nubwo yasigura ko agenewe kubaka ibiro vy'umutumba. Jeremy Bizimana umusaneri w'ico gihe yari yategetse Pascal Ntakirutimana gusubiza ayo mafaranga yegeranije. Konsolateri Nitunga Buramatari w'ico gihe nawe yari yamugabishije ko amurungika mu gasho adasubirije ayo mafaranga yegeranije. Abo bategetsi uko ari babiri barisubiye ko ku ngingo bari bafashe ariko atasiguro batanze. Mu Rumonge abakozi ba leta nibo biha ubwa mbere amazu yubakiwe abakozwe ko n'imyuzurira nk'uko bitangazwa na kimwe mu bimenyesha amakuru vyandikira mu gihugu c'u Burundi. Akarorero ni mu kigwati cubatswe n'ishiramwe mpuzamakungu b'impunzi ku mutumba Mutambara muri zone Gatete muri komine Rumonge. Ndabakengurikiye rero mwe tubanye muri ano makuru yaragezwe ko muri kano kanya, ico mbibutsa mufyonde s'abonner canke subscribe kuri mwe mutari mwafyonda ko kugira ngo mutoja mucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure. Sangiza kandi ano makuru bagenzawe aho babaherereye hose kugira ngo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze mbeze igihugu c'u Burundi ndetse n'amakungu ya kure. Ni Umuhuza TV muhezagirwe.